bakunzi ba Service Nichimpaye televiziyo twongeye kubaramutsa tubaha ikaze muri vya biganiro mukunda. Uyu munsi tugomba tubandanye na ya teme y'urugo y'igicaniro Imana yifuza mu ngo. Nkuko musanzwe mubizi rero urugo rugizwe n'umugabo hamwe n'umugore hamwe n'abana Imana yamaze kubahezagiza, ndetse n'abandi bashobora kuba muri urwo rugo nk'abakozi n'abandi. Tumaze rero iminsi twatanguye kuvuga abakenyezi Imana yishimira ku gicaniro kugira ngo barokore ingo zabo zibe nziza. Mu nyuma duca tutambukira ku bagabo, ku rorero bwiza bw'abagabo Imana yishimira mu rugo. Uyu munsi rero tugomba tuvuge kuri teme ivuga ngo abasore n'abigeme ingo zikeneye gutunga. Nkuko rero doje kubivuga, tugomba turabe muri Bibiliya, mbega Bibiliya ivuga iki ku basore canke abigeme ingo zikeneye. Turaza gutangura rero n'akarorero k'abahungu canke abasore Imana yishimira babaye abahizi mu ngo. Turahera kuwitwa Yosefu. Ushaka kumenya inkuru ziwe uraja mu Itanguriro kuva ku gice ca 37 gushika ku gice ca 49, aho urumva inkuru z'uyu muhungu yitwa Yosefu. Yosefu n'akarorero k'abana bakundwa n'abavyeyi. Uyu yarakunzwe na se ngo aramukunda, amurutisha mbere n'abandi. Ivyo bituma ngo abo bavukana bamugirira ishari n'ugwanko gushika naho bashatse kumwica. Ubugira kabiri, Yosefu n'akarorero k'umwana yarimwo amabanga y'Imana. Haleluya! Imana yarihishuye biciye mu nzozi. Abo bavukana kubera rya shari batangura mbere no kumwita ngo ni Karosi, ariko yari afise ibanga ry'Imana. Ivy'Imana rero yashaka kumukoresha no kumukorera bizoshika naho abandi batovyemera. Ivy'Imana ishaka gukoresha bizoshika kuko ni umugambi w'Imana naho abandi batovyemera. Ibi rero nivyo vyashikiye Yosefu. Muri kwa kumugirira ishari bagashaka kumwica, harageze aho banavuga ngo Karosi ngurya araje. Bamubonye aje abagemuriye, abasanze idatoni, baravuga ngo Karosi ngurya araje, reka tumwice turabe yuko za nzozi ziwe zizoshika. Ariko ndakunda Imana kuko Imana iyisezeranye irashitsa kandi ifise inzira nyinshi. Yaciye ica muri umwe mu bavukana, umusore yitwa Reyubeli. Aravuga ngo ntitwokora amaraso, ntitumwice, ariko reka tumuterere muri kiriya kinogo. Imana iba imukijije gutyo kugira ngo azoshike kuri za nzozi ziwe. Ivyo turashobora kubisoma mu Itanguriro 37 kuva ku murongo wa 4 gushika kuri 11. Ubugira gatatu, Yosefu n'akarorero k'umunyamasezerano adapfa. Nico narimeje kuvuga, umunyamasezerano adapfa. Ico Imana yavuze kuri wewe ni ngombwa gishiki, naho
abansi ngo kora uko washoboye ngo ntigishike. Nivyo rero byabaye kuri Yosefu, yari umunyamasezerano, hari amasezerano y'Imana yari kuri we. Imana rero yamukijije, ituma bamugurisha. Ivyo vyose byo kumugurisha agugwa n'Abayishimayeli bamutwara muri Egiputa, kwari kugira ngo ya Mana izoshitse ya masezerano yamusezeranira. Muvyibuke ivyo ko Yosefu yabaye ubuganza kugira ngo za nzozi yari yararose zishike, ntivyabereye muri Israeli, vyabereye muri Egiputa. Uko kumugurisha rero yari inzira Imana yari yaciye kugira ngo izomushikane aho imushitsa ku masezerano yiwe. Ubugira kane, Yosefu n'akarorero k'umusore ari kumwe n'Imana. Haleluya! Aho yagenda hose ngo yagira ikiganza ciza. Bamaze kumugurisha akagugwa na Potifari, ngo Imana yamuhaye kugira ikiganza ciza kuri Potifari. Potifari amuzeza ivyo atunze vyose mu rugo. Haleluya! Iyo umuntu yizeye Imana, Imana nayo iramwizera ikamuhugira ikiganza ciza. Ubugira gatanu, Yosefu n'akarorero k'umusore yahunze icaha. Haleluya! Amaze gushika mu rugo kwa Potifari, muka Potifari yaramubonye, abonamwo umusore mwiza, umusore afise ishaka, umusore kandi yubaha n'Imana. Naho atayubaha ngo aramwifuza, agomba ngo baryamane. Ariko Yosefu kuko yari mwibanga ry'Imana, aravuga ati databuja yanjeje ibintu vyose kiretse wewe, ivyo wifuza ntibishobora gushika. Yosefu rero ahunga icaha. Muka Potifari ngo araza agomba ko kumufata ku nguvu. Yosefu ngo arahunga, ariruka, ngo yari yambaye ikoti, iryo koti risigara na muka Potifari. Yosefu ahunga icaha. Amaze guhunga icaha, kuko Imana yari kumwe nawe, muka Potifari ngo Potifari ashitse avuga ngo urazi akagaye wa muheburayo yagiriye, yagomvye kumfata, bica arabihindukiza ivyo yakoze, abihindukiriza kuri Yosefu. Ariko ndakunda Imana, Imana aho uzoba uri hose, ni waba umwizigirwa wayo, izokwama iri kumwe nawe. Ngo vyaheze bamutwaye mu gasho. Imana itubabarire cyane. Ariko ngo naho mu gasho, Yosefu yabandanije abona ikiganza c'Imana. Yesu ashimwe cyane, kuko yariko ubwiza bw'Imana. Ndetse muri ako kasho nyene niho n'ingabire zari zarafutanye, zasubiye kugira ante kuvyuka. Za ngabire zo kurota ashitse mu gasho ziravyuka, zitangura gukora. Ca kiganza c'Imana kimusanga aho mu gasho, ngo afunganwa n'abandi bantu, hanyuma barota inzozi arazibasobanurira. Harimwo abakora mu kirimba c'ibwami, azibasobanuriye. Ndetse umwe niwe yagiye kubwira umwami, igihe nawe umwami yarota inzozi, ati mu gasho nasanzeyo umuntu azi kurotora inzozi. Haleluya! Imana rero aho uzoba uri hose, haba mu vyago, haba mu mahigwe, Imana izogusangayo. Ubugira gatandatu, Yosefu n'akarorero k'umusore asobanura inzozi. Umuntu arimwo ingabire y'Imana. Nivyo nariko ndavuga, aho uzoba uri hose, Imana, ikiganza c'Imana kizogusangayo. Yosefu rero ngo ikiganza c'Imana kimusangaho mu gasho aho yarari. Kwa Potifari yagize ikiganza ciza, no mu gasho yagize ikiganza ciza, ngo mbere bamubwira n'umukuru w'abafungwa bose. Ni naho Imana yamusanze
yose umwami wa Egiputa arota inzozi, arose inzozi arabura uzisobanura. Umwe Yosefu yasobanurira inzozi, abwira umwami ati mwami, igihe nari hariya nahwanye n'umugabo azi gusobanura inzozi, ati izo nzozi zawe arashobora kuzisobanura. Haleluya. Umwami ngo acavuga ngo nimumuzane. Haleluya. Ubugira ndwi Yosefu n'akarorero k'umuhinga mu kuziganya no mu bwenge. Yesu ashimwe cyane. Bamaze kumukura mu gasho, yasobanuye inzozi z'umwami. Inzozi z'umwami, umwami yumvise ingera zisobanura, aravuga ngo twokurahe umuntu w'ubwenge w'umuhinga ameze nkawe. Haleluya. Yosefu acaba akarorero k'umuntu w'ubwenge w'umuhinga, atanumwe basa nawe mu gihugu. Haleluya. Naho nshaka kurangiriza muri ubwo burorero bwose bujanye n'umuntu, umusore, ingo Imana yishimira zirakeneye abasore barimwo ubwenge, zirakeneye abasore bubaha Imana, zirakeneye abasore batinya icaha, zirakeneye abasore barimwo ibanga ry'Imana. Umusore agira kabiri no witwa Daniyeli, hamwe nabo bari kumwe Shadrake, Meshake na Abedinego. Aba n'akarorero k'abasore banse kwihumanisha n'indya z'ibiterekerwa z'ibwami. Aba ngo bakugwa mu Bwisirayeli nk'inyagano baja mu gihugu c'Abaperesi. Maze ngo umwami agera abantu bazi ubwenge, aba basore bari mu bwenge, ngo abatoranyi bazoreregwe ibwami. Aba rero barimo, nk'uko nabivuze, Imana ibaha ubwenge no kumenya atabandi bari bafise mu Baperesi. Haleluya. Kuko bariko ikiganza c'Imana. Iyo hagize ivyo wanka kubw'inyungu z'Imana, ikiganza c'Imana kibana nawe. Ngo baba umwami aramutse agize ivyo abaza, ngo Daniyeli, Shadrake, Meshake na Abedinego ngo basanga barushije abandi abanyamareba n'abafumu ngo ibihetangabo 10. Ivyo turashobora kubisanga mu gitabo ca Daniyeli kuva ku gice ca kabiri. Ubugira kabiri, Daniyeli ni umusore, akarorero k'abasore basobanura inzozi. Ubiravye ngo Daniyeli ameze nka Yosefu mu bwenge no mu gusobanura inzozi. Bibiliya irabivuga ngo Daniyeli ameze nka Yosefu. Uyu mwibuke Daniyeli yarasobanuye nawe nyene inzozi z'umwami. Haleluya. Uyu Daniyeli yari mu bwenge nka bumwe bwa Yosefu. Uyu rero Bibiliya irabivuga neza ngo ameze nka Yosefu. Kandi mwibuke aba basore babiri, Daniyeli canke aba Yosefu, bagize ikiganza ciza c'Imana mu gihugu c'inyagano, batwawemo nk'inyagano, batwaweho nk'abaje. Haleluya. Ariko kubera kubaha Imana, Imana nayo ibagira abambere. Haleluya. Ibaha ubwenge, yongera ibaha kugira n'ikiganza ciza. Baba abantu b'abahinga bafise ubwizigirwa ku bami kandi mu gihugu atari iwabo. Ndabandanya kuri aba basore
Daniel, Shadrake, Meshake na Abudinego ni akarorero k'abasore batava kuco bagambiriye gukora. Mwibuke Daniel bamuta mu gobo gw'intambwe, ntiyigeze atinya. Bararondeye ico bamurega ngo baravuga ngo shit, dukoze ku vyagezwe vy'Imana yiwe. Daniel yari umusenzi, kandi icatumye bamutererwa mu gobo gw'intambwe kwari ugusenga. Ntiyigeze ava kuri ico yaragambiriye gukora, ntiyigeze ava kw'izina. Gusenga yari indya yiwe, ngo mbere bamaze kubivuga ngo yaciye arushirizaho gusenga, ngo yaciye asenga gatatu. Haleluya. Nico kimwe n'aba ba Shadrake, Meshake na Abudinego. Igihe umwami Nebukadineza yagomba ngo basenge igishushanyo ciwe, bavuze ngo mbega Shadrake, Meshake na Abudinego ntimwoheba mugafukama, mbega vyo batwara iki? Ariko baravuga ngo ntidushobora kugira iyindi mana dufukamira atari Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ya Israeli. Baranse kuva kw'izima. Haleluya. Baranse kuva kuco bari biyemeje. Baravuga ngo naho bariko barababwira ngo iyo mana ngo hamwe itobatabara, ati naho itodutabara ntidushobora gufukamira ico kigirwamana cane. Yesu ashimwe cane. Ni akarorero rero k'abasore badakugwa kw'ijambo bafunditse, baranse gukugwa ku mana yabo. Ivyo nivyo vyatumye haca hashingwa mbere n'itegeko kw'Imana yabo ariyo mana izohora isengwa mu gihugu cose c'Ubuperesi. Ngo Imana ya Daniyeli ca gihe yatererwa mu gobo, umwami yacavuga ngo Imana ya Daniyeli kuvuri izohora isengwa. Igihe naho ba Shadrake, Meshake na Abudinego baterewe mu muriro uhinda, bagwijije inshuro indwi, biheta ngabo ndwi, ingene ukara, babonye bakuweyo atanagashatsi kavungutse, umwami yaciye ashinga ngo uhereye none Imana ya Shadrake, Meshake na Abudinego niyo yonyene yo gusenga. Araheba na vya bindi bari bamugiriye, aravuga ati iyo niyo mana nyamana. Aba ingo rero zirakeneye abasore bazi Imana yabo, abasore badahinduka ngo bave kuvyo bari bagambiriye, babe influence n'ibindi. Ubugira gatatu tugomba turabe uwundi musore w'akarorero, ni umusore yitwa Samueli. Uyu musore Samueli yari wa mwana wa Hana ngo amutanga ko ikimazi, kuko yamuronse yamusavye Imana, kandi yasezeraniye Imana ngo nindonka umwana w'umuhungu nzomuguha agukorera. Nguyo rero aragiye gukorera Imana. Haleluya. Samuel rero nakarore k'umwana yumvise ijwi ry'Imana, akitaba Imana, Imana ikagenda nawe ubuzima bwiwe bwose nk'uvugishwa n'Imana mu nzu y'Imana. Haleluya. Akarorero k'umwana yumvise ijwi ry'Imana, akitaba Imana, akagendana n'Imana, kandi agakorera iyo Mana ubuzima bwiwe bwose. Igihe yumva ijwi ry'Imana yararezwe na Heli umuherezi. Mwibuke ko Heli nawe yari afise abana, ariko ngo bari abana b'ibigaba. Kumbure turaza kubivuga muri twa turorero tubi tw'abana dusanga mu ngo. Ariko uyu Samueli yabaye umwana yumvira umureze, yumvira inzu y'Imana,
yumvira ijwi ry'Imana. Nubwo reka muri Bibiliya hari uburorero bwinshi, reka rero tuvuge ku burorero bubi bw'abahungu dushobora gusanga mu ngo. Abambere n'aba bahungu ba Heli. Aba bari abahungu b'umuherezi, ariko ngo bari abahungu bafise imigenzo mibi. N'akarorero k'abahungu bafise imigenzo mibi, babasambanyi kandi basambanira mu nzu y'Imana. Ako n'akarorero ntitukarandira ko n'akarorero kabi Imana itanezererwa. Mwibuke ko igihe Imana yabaranduye kubera ibibi bakora, mwibuke ko impembo y'icaha yose ari urupfu. Ubugira kabiri, akarorero kabi k'abahungu ni akarorero k'umuhungu yitwa Amunoni. Turashobora kubisanga muri Samueli, igitabo ca kabiri ca Samueli kuva ku gice ca 13 cose. Aka rero n'akarorero k'umuhungu yuzuye ivyifuzo bibi vy'ubusambanyi. Yifuje bushikiwe, amufata ku nguvu, aramwonona, mbese bica biba n'inkomoko y'ubwicanyi bwabaye mu muryango, aho umuhungu Abusalomo yaciye yica Amunoni amuhoye yuko yafashe ku nguvu akonona mushiki wiwe Tamari. Mwibuke ko uyu Amunoni yari umwana w'umwami Dawidi. Umwana w'umwami Dawidi, akarorero kabi mu ngo. Umwana w'umuhungu yuzuye ivyifuzo bibi, yuzuye ubusambanyi, yuzuye inzigo, ataciza agombera abo bavukana. Akandi karorero kagira gatatu naka ka Abusalomo. Abusalomo ni akarorero k'umuhungu yuzuye impwemu yo kwihora. Tuje kubivuga haruguru. Amunoni mwene wabo amaze konona mushikiwe Tamari, ngo Abusalomo yarakabitse, aravuga ko ategerezwa kugira nte kumwihora, kandi yaruhutse agize nte abikoze. Arasaba umwami ko agomba ko abo bavukana bamuherekeza, ariko yaragambiriye kwica Amunoni, aruhuka agize nte amwishe. Abusalomo rero ni kamwe mu bororero bw'abahungu buzuye ishari, buzuye kwihora, buzuye n'ubwicanyi. Ikindi, Abusalomo n'akarorero k'ubugarariji. Mwibuka ko yari umwana w'umwami Dawidi. Harageze igihe agomba kwiyimika, agarariza se, agenda arafata abantu harimo n'abaherezi, abatwara i Hebroni kugira ngo bamwimikireyo. Impembo y'icaha n'iki n'urupfu. Abusalomo nawe yaruhiye kwicwa kubera yagararije se, yiyita umwami kandi se akihari ariyimika, maze agwa mu ntambara nk'imwe inyishu y'icaha yari yakoze. Reka rero tuje no kubigeme. Ntituza kuvuga benshi, tuza kuvuga gusa ku mwigeme. Akarorero k'umwigeme umwe muri Bibiliya ashigirwa intahe nk'umukobwa, nk'umwigeme w'indero, ni umwigeme yitwa Esteri. Uyu Esteri yari yarezwe na inarume Morodekayi, amurera mu ndero y'Ikiyuda. Hanyuma baba inyambukira, maze umwami haragera
aho arondera umwamikazi kubera umwamikazi Vashiti yari yikakishije umwami ariko amuhamagaye aranka kumwitaba, maze ngo hasohoka itegeko ry'ikibiriraho rivuga ko Vashiti kubera yansa ko amwerekana imbere y'amahanga, hafatwa ingingo y'ikibiriraho Vashiti akurwa mu bwamikazi, hanyuma barondera abo bagira abami. Esiteri rero kuko yari yararezwe neza nk'uko twabivuze, n'akarorero k'umwigeme w'indero yaruhutse, Imana imugize umwamikazi. Haleluya! Mwibuke ko ari nawe yatumye abayuda baticigwa hariya iyo bari babaye inyagano. Yesu ashimwe cyane. Uyu rero n'akarorero k'umukobwa w'indero. Tugomba turangirize ku karorero kabo dutunga mu rugo. Urugo rurakeneye ababa mu rugo, bamwe dutunga nk'abakozi canke abayaya, barimwo abantu bakunda Imana. Aka n'akarorero k'inshoreke yari ntihari mbere no mu gihugu c'Imana, hari mu Busiriya, aho inshoreke ya wa mu generale yaragwaye imibembe, yarondeye imfashanyo, hanyuma akayikura ku nshoreke. Inshoreke yaratunze, yari muri Siriya, ari nyagano. Niyo yabonye Namani afise imibembe, aravuga ngo hari iwacu mu Bwisirayeli databuja yogenda kurondera umukozi w'Imana, ati ico cago c'imibembe afise cokira. Haleluya! Turakeneye mu rugo bamwe twita ababoyi canke abayaya bashobora gukora igikorwa ciza gituma urugo rumera neza, ngo yumvira iryo jwi ry'uwo musuku w'umugore wiwe, ngo acagenda bibwira umwami wa Siriya. Umwami wa Siriya aca yandika icete ku mwami wa Isirayeli ngo ndungitse umusavyi wanje kugira ngo umukize. Haleluya! Sindinda kubivuga cyane, ndazi ko izo nkuru muzizi zingene umukozi w'Imana yabwiye Namani ati genda wiyoge ibihota ngabo indwi muri Yorodani, agashaka kumwangira. Nta handi mugabo agakiza ka Namani kavuye atari kuri iyi inshoreke y'umugore wiwe. Yabonye kwica gafisi hariho Imana ya Isirayeli ishobora kugikuraho. N'ayo majambo rero tumere nk'abasongora turangiza twongera kwibukanya ivyo twavuze. Ingo, urugo nk'uko twabivuze, rugizwe n'umugabo, umugore, abana, abahungu n'abakobwa, n'abandi dutunze bashobora kuba badufasha ibikorwa. Igicaniro rero Imana iriko irarondera mu ngo no mu miryango, ni igicaniro kiriko abagabo bubaha Imana, abagore bubaha Imana, abahungu n'abakobwa bubaha Imana. Twumvise rero akarorero keza k'abasore bumviye Imana, ingo z'abase zigatabarwa, ndetse Imana ikagendana nabo gushika naho amasezerano Imana yayasezeraniye izo ngo z'abase ashika. Yosefu yatumye urugo rwa se Yakobo rugirante rushika ku masezerano.
ivyo Imana yari yasezeraniye Yosefu irabishitsa kuko yabaye umwizigiro. Ingo rero zirakeneye uburorero bw'abana bavuka muri zo bubaha Imana. Ingo zirakeneye abigeme bavuka muri zo bubaha Imana kugira ngo izo ngo zitabagwa, ndetse n'abavyeyi bavuga ati turishimiye abana bacu baratumye urugo rwacu rukira, abana bacu baratumye urugo rwacu ruvugana. Nivyo rero nagomba dusenga Imana. Kumbure hariho abasore, hariho abigeme badukurikiranye bumvise yuko kumbure ari abasore canke abigeme batuma n'ingo zisambuka. Birahari mu ngo, turasanga ingo usanga zisambuka kubera abana izo ngo zavyaye, baba abahungu canke abakobwa. Ugasanga umushinga ntahe ntiyumvikana n'umukenyezi wiwe biturutse ku kungene umusore bavyaye canke inkumi bavyaye iriko irigenza muri urwo rugo. Ugasanga ingo zirasambutse kubera iki? Babasore canke za nkumi zigenjeje nabi. Twumvise n'akarorero k'abahungu bigenjeje nabi, mbese bakatuma haba n'ivyago ku ngo zabo. Twumvise akarorero ka Samueli, Imana yaramubwiye ati ko utahanya abo bahungu bawe uzobona ivyago. Yarabonye ivyago, bose barapfuye kandi ngo bapfiriye umunsi umwe. Kubera iki? Kubera ivyago abo bana bakwegeye umuryango. Turakeneye rero abana batabara ahubwo ingo zikamererwa neza kubera abana, ingo zikavugangwa kubera abana, ingo zikagira amahoro kubera abahungu n'abakobwa bazivukamo, ingo zikatabagwa kubera abo dutunze nk'abayaya. Twavyumvise akarorero ka wa mukobwa yaba kwa Namani. Tugiye rero gusenga. Hashobora kuba hariho umusore yumvise ivyo ariko aragenderamo ameze nk'aba basore babandi bashobora kuzanira ivyago urugo, byabandi bashobora kuzanira ivyago umuryango, babandi bashobora kuzanira ivyago ababavyaye, babandi barimwo impwemu mbi nka zimwe za Amunoni, za mpwemu z'ubusambanyi, babandi barimwo impwemu z'ubugarariji nka Abusalomu. Ushobora kuba uri umusore canke uri inkumi ukaba wiyumvise ukavuga ati harageze ko mva muri ibi hanyuma nkahindukirira Imana. Tugiye rero gusenga, dusengera abumvise rino jambo, na cane imisore inkumi bari ko baragenda uko bitabereye Imana kugira ngo bahindukirire Imana. Niba rero witahuye ukaba uri muri uwo mugwi w'abasore babi canke inkumi mbi zishobora kuzanira akaga umuryango, nawe wenyene zikakuzanira akaga, ndashaka rero ngo umanze ugaruke ku Mana, usubiremo aya majambo hanyuma tugusengere kugira ngo Imana ikugirire neza. Usubiremo ano majambo ati: Mwami Yesu, ndatahuye ko ndi umunyavyaha, ndatahuye ko inzira zanje ari inzira mbi, za nzira zishobora kunzanira akaga ubwanje, za nzira zishobora kuzanira akaga n'abavyeyi banje, za nzira zitagororokeye Imana. None Mwana, ndahakanye icitwa icaha cose, ndashaka ngo ungirire neza, unkize, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndahakanye icitwa icaha cose. Reka rero wandike izina ryanje mu gitabo c'ubugingo, urifute mu gitabo c'ivyagirije. Ngiye rero kugusengera
wewe uhejeje kwatura no majambo kugira ngo uhereye uno munsi uvavanure n'izo nzira mbi wahoramo. Data mwiza, ndasengeye uno muhungu, ndasengeye uno mukobwa, ndasengeye uno mukozi wo mu nzu yumvise yuko akeneye kuva mu nzira mbi ariko aragenderamo. Ndamusengeye ngo umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo Data wera arakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ndavuze ngo Data wera reka ufute amazina yiwe muri ca gitabo c'ivyagirizi, maze uyandike mu gitabo c'ubugingo. Uhereye none arakijijwe, avanuye no n'inzira z'umwiza, avavanuye n'inzira za Satani, akurikiye wewe nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Urakoze rero ko umugiriye neza. Nuko mu kurangiza reka dusengere ano majambo twumvise kugira ngo Imana inezerererwe zango zirimwo abasore n'abahungu n'abigeme bameze nk'aba Yosefu, bameze nk'aba Esteri, bameze nk'aba Daniyeli, buzuye ubwiza bw'Imana, bahunga icaha, b'abahungu n'abasore n'abakobwa barimwo ubwiza bw'Imana. Tugiye gusenga. Data mwiza, turagushimiye, dutahuye ko uri Imana igira neza, kandi ibihe byose nta wakurondeye yigeze atakumenya. None mwami, turasengeye rino jambo kugira ngo rigire ubushobozi ku bahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Uhindure abariko baragenda mu nzira mbi, mwami ubahe kuja muri za nzira nziza. Abariko barajanwa muri za mpwemu z'aba Amunoni, mu izina rya Yesu Kristo bazivemwo. Abari mu nzira nka zimwe za Absalomu z'ubugararije bazivemwo. Abariko baragenda muri za nzira nka zimwe z'abahungu baheri, mwama abana b'abaherezi bazivemwo, kugira ngo ntibakwegera akaga imiryango, kugira ngo ntibakwegera akaga abavyeyi babo. Turabasengeye rero ngo bagire neza. Mana igira neza, ubuntu bwawe wagaragareho. Ingo mwami zibe ingo zifise abana bakumvira, abana buzuye ubwiza, abana bafise akarorero, ivyitegererezo kuri ba Daniyeli, abana bafise ivyitegererezo kuri ba Yosefu. Turasenze ngo impwemu ya Yosefu, impwemu y'ubwenge, impwemu yo guhunga icaha, impwemu y'ubwizigirwa, impwemu yo kuba abagestionnaire beza, amahanga ndetse n'igihugu gishobora kwizera, mwami igaragare ku basore n'abakobwa, mwami b'ingo zacu. Ubagirire neza, ubuntu bwawe bubabeko. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye ugiye kubikora. Amashimwe, icubahiro birushize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.